bakunzi ba CANAAN TV numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana yera, Mana nziza, negerejwe no kuza imbere yawe muri iki gitondo. Mwami Imana, zanye amashimwe yuzuye umutima wanje, ngushimira ko watugiriye neza Mana, ukatuvyura amahoro, ngushimira kutwitwararika muri byose, ngushimira nuko wemera tukakubera kanwa. Ntitwari tubikwiriye, ariko kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe uratwemerera ukadukoresha. N'ubu ndasenze ngo mpemu yera abane nanje ngirire neza, kugira ngo icyo mvuga cyose mvugishwe nawe, kugira ngo gifashe imitima y'abana b'Imana. Ni wowe mpemu yera twahawe kugira ngo twigishe kandi uturere. Rero uturere mu ijambo kandi ridukomeze twese nk'abana b'Imana. Urakoze kubyumvise, icubahiro gikomeze kuba icawe data, mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje, senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo abantu bari imbere y'abandi, abantu babigisha, abantu barongoye abandi bakwiye kuba ivyitegererezo byiza. Haleluya. Badakwiye gutsitaza abo barongoye, ko nasanze rimwe na rimwe abantu b'Imana, abantu bari imbere hariho abantu babashira ku mutima, cyane cyane abantu bakiri abana, bakibaza yuko bo ari abantu mengo ntibacumura, n'abantu bitangaza, n'abantu. Rero iyo umuntu atagerageje kwirinda ngo yiyubare, akomeretsa imitima myinshi, atsitaza imitima myinshi. Rero naho turi abantu twambaye umubiri, tunanirwa, tubabara, twari dukwiye gusenga Imana ngo iduhe inkomezi zo kunesha, iduhe inkomezi zo guhagarara tudatsindwa, tukaba ivyitegererezo bizima bishobora ko abandi batwigirako. Ntibazazanirwe, kuko hari igihe abantu bazazanirwa bakaraba amajambo ava mu kanwa kabigisha, mugabo baraba ivyamwa ugasanga ibintu bibiri bitandukanye. Ariko dusenga Imana idufashe. Haleluya. Dusenga Imana idufashe kugira ngo ivyo tuvuga n'ivyo dukora n'ukuri bibe bisa. Bibe bisa. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa mbere igice ni ca 4, dusome kuva ku murongo w'12 dushikane ku murongo w'16. Haravuga ngo ntiyakagire ukugayira ubusore bwawe, ariko ubere abizera icitegererezo mu byo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. Gushitsaho nzozira, wame ugira umwete wo gusomera abantu ijambo ry'Imana, kubahanura no kubigisha. Ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshwa n'ivyo abavugishwa n'Imana mu kukurambika kw'ibiganza by'abakuru. Ivyo ubishire ku mwete, uvyamemwo, kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose. Wirinde ubwawe no kubyo wigisha, wame ushishikara ivyo, kuko niwagira utyo uzokwikizanya n'abakumva. Amen. Uyu yari Pawulo ariko arahanura umwana we wo mu gakiza Timoteyo. Aramubwira ati, Timoteyo mwana wanje, nukuri ngira ndaguhanure, kandi impanuro ndiko ndaguha uzumve uzishire ku mutima. Haleluya, haleluya. Ati uzumve kandi uzishire ku mutima, kuko natwe izi mpanuro Pawulo yahanura Timoteyo nk'abakozi b'Imana, nk'abantu bahagarara imbere y'abandi, natwe tuzishire ku mutima. Haleluya, tuzishire ku mutima kugira ngo umurimo w'Imana ntutukwe. Amen. Aravuga ngo ntihagire ukugayira ubusore. Yari akiri muto. Arabwira ati, naho ukiri muto, ntihagire umuntu akugayira ubusore bwawe, ntihagire umuntu agucisha mwijisho. Naho uri muto, werekane icyo wakiriye. Haleluya. Wakira ushire mu ngiro amajambo nakwigishije, uyashire mu ngiro, bizotuma ata muntu n'umwe agucisha mwijisho, bizotuma uba umuhanuzi wa benshi,
kuko murazi ko hariho n'abajene bamaze kumurikirwa by'ukuri n'umuco wa Kristo, bahanura n'abatama, bigisha abantu bakuze kandi bakumva bariko bavuga ijambo ry'ubwenge, babitegereza bakabona ibyo bavuga n'ibyo bakora birasa, bakaba bahanuzwa jambo. Haleluya. Ugasanga umwana mu muryango ni muto mugabo kubera ucyo yakiriye, ikiri muri we, ico yabikijwe kiri muri we, bakaba ari we bahanuza, ari we babazi ico bakwiye gukora. Rero Timoteyo Pawulo yariko aramuhanura ati ntihagire umuntu akugayira ubusore bwawe, naho uri muto uje urerekana ubudasa. Amen. Ngo ariko ubere abizera icitegerezo mu byo uvuga. Ati mu byo uvuga ubanze usenga Imana kurongore mu byo uvuga. Ubu buntu ahubuka, ntubu umuntu akoreshwa n'ibigumbagumba, ariko uhore wumviriza mpemu yera akurongore mu byo uvuga byose, ubere icitegererezo abizera. Haleluya. Mu byo uvuga bumve harimo amajambo y'ubwenge, bumve harimo amajambo asizwe. Haleluya. Ngo mu ngeso zawe, urumva ingeso zawe usenga Imana iguhingure, usabe mu ngeso yakunaniye ujye imbere y'Imana uyisengere kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kuyinesha, ube utagawa mu mvugo yawe no mu ngeso zawe. Haleluya. Kuko hariho abantu bavuga ariko baraba ingeso ziwe, ukavuga ati none uyu muntu iba ariko aravuga n'ibiki, ugasanga nta impact, ahubwo ibyo uvuga babikompara n'ingeso zawe, bakavuga ati reka ujya n'umusharata, ibyo ariko aravuga n'ibiki, raba ingene ameze. Ugasanga ijambo rijya uriko uravuga nta bushobozi, kuko baraba ingeso zawe bagasanga ntaho bihuriye n'ingeso ufise. Ariko turafise mpemu yera adushoboza kunesha ingeso yatunaniye. Haleluya. Haleluya. Ngo mu rukundo ugasanga nta rukundo na rukeyo ufise, kandi uri umuntu yigisha, uri umuntu ahagarara imbere y'abandi, bagasanga ntubwira urukundo namba, uri egoiste, ibintu byose ushaka ko biza kuri we, ntacyo wikura. Ntugire impuhwe z'abamerewe nabi, naho abantu baza kukwitura ntushaka kuwumviriza, ntushaka kubaha umwanya, nta rukundo ruba muri wewe. Rero biragoye cyane ingene ushobora ku impacta atarukundo ufise. Rero Pawulo amubwira ati mwana wanje ugira urukundo, witwararika abandi, ubabarane n'abababaye, urirane n'abarira, unezererwe n'abanezerewe. Haleluya. Bakubone mu rukundo. Ikundana abantu barakuzako, ibyo uvuga biragira ubushobozi bwo guhindura abandi, kuko bavuga tujya muntu ibyo avuga n'ibyo akora birasa pe, ntacyo wo mugaye. Haleluya. Ngo mu kwizera, akizera ukavuga ngo icyo navuganye n'Imana nico. Ndakunda abantu bahagarara ku jambo, abantu b'Imana akizera icyo yavuganye n'Imana, hanyuma agategereza. Abantu benshi turacika intege, tubonye ibintu bisa nabi, tubonye ibintu biteye ubwoba, tugacika intege, tukiheba, tukarira, ariko Imana ishaka ngo tugire ukwizera, tuvuge ngo iyavuze ntibesha. Haleluya. Ndakunda Abrahamu. Imana yamusabye umwana. Ibaza umwana, Imana iguha umwana mu myaka 100 n'umugore afise imyaka 90, hama ikakivuga ngo zana mumpe ndamukeneye. Murumva iryo geragezwa? Murumva iryo geragezwa? Abrahamu aravuga ati jewe bitavye byose Imana hari icyo yambwiye ko jewe nzoba sekuruza w'amahanga menshi, sinzi ngene izobikora, nkuko ntamenye ingene yakoze kugira ngo uyu mwana mu myaka nk'iyi ni ushobora kumuzura reka ndamutange, ko Imana imusabye reka ndayimuhe. Iconze neza nuko hari icyo yavuze. Haleluya. Nuko hari icyo yavuze, agira ukwizera, Imana inezerezwa n'umutima wiwe. Haleluya. Natwe uyu munsi radukeneye ko twiyizera 100%. Umva 100% tukayizera ngo yaravuze, ijambo ryayo rivuga ngo rihagarare ko ukomere.
rero Pawulo ariko arabwira umwana wiwe ati ubwira ukwizera. Haleluya, haleluya. Urukundo, kwizera no ku mutima kwizera no ku mutima utanduye. Urumva umutima wawe ntushiremwo ibintu bibi. Haleluya. Ngo gushitsaho nzozira, ngo wame ugira umwete wo gusomera abantu ijambo ry'Imana. Urumva ati wamugira umwete, kuko burya muri kurasoma ijambo ry'Imana rirateba bigahinduka ubuzima bwawe. Ico utebamwo gihinduka wewe. Haleluya. Uhinduka ico utebamwo. Niba uteba mu ijambo uzosa nayo, niba uteba mu marigara n'ibindi uzosa n'irigara. Haleluya. Gusomera abantu ijambo ry'Imana, kubahanura no kubigisha. Ujura abahanura, ujura abigisha, ugira umwete ukubita, ugira umwete wo kubabwira ijambo rizobahindura, ribahingure, ribatoza indero nziza. Haleluya. Ngo ntiwanjangwe ku ngabire iri muri wewe. Haleluya. Bantu b'Imana, hari abantu banjangwe ku ngabire yabo ugasigara bayikoresha ku bw'inyungu zabo. Urumva bakayikoresha ukutariko canke bakabesha, ariko aramubwira ati ntuze wigere wanjangwe ku ngabire wawe. Haleluya, haleluya. Ngo ngabire imwe waheshwa n'ivyo abavugishwa n'Imana no kukurambika ku biganza by'abakuru. Ngwivyo ubishire ku mwete uvyamemwe kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose. Urumva ati ibyo byose ndaguhana, ibyo byose ndakubwiye ubibere maso. Haleluya. Ubiteramire. Ati bizotuma ukura, bizotuma ushigwa hejuru, bizotuma ubu umuntu akomeye kandi uzobera umugisha abantu benshi. Haleluya. Ngo wirinde ubwawe no kuvyo wigisha. Urumva arambwira ati wirinde, wirinde. Bantu b'Imana kenshi nitwirinda, ariko Imana iradusaba kwirinda, iradusaba kutivanga, iradusaba kutajagarara ngo twicara hano se tugendere mu bintu byose ukubibonye, ariko ngo wirinde. Haleluya. Wamye ushishikara ivyo, kuko niwagira ivyo uzokwikizanya n'abakumva. Urumva ati niwakora ivyo uzokwikiza, uzokwandagara. Ati kandi n'abakumva bazokwigirako. Haleluya. Nabo bakize. Rero iyo uvuga ibintu bikurimo, ukavuga ibintu ukigisha ubuzima bwawe, bituma wewe wikiza ubwawe kandi n'abandi bakakwigira ko bakifuza kugera ikirenge mu cyawe, bakifuza gusa nawe. Rero muntu w'Imana unyumvise uyu munsi, n'ukuri ukaba warahamagawe, ukaba uhagara imbere y'abantu, gerageza by'ukuri kwitandukanya, gerageza kugira ibintu, gukora ibintu bizima, kugira urukundo, kwiyubara. Umva ibyo uvuga n'ibyo ukora musi, ntube umuntu yobera abantu. Hari umuntu abamwo babiri, ageze mu by'Imana bw'Imana, ariko yagera mu by'Isaka bw'Isaka ukamuyoberwa, agakora ibidakorwa. Rero twirinde kugira ngo turinde n'Imana yadushize imbere. Imana rero yo mwijuru ibampera umugisha. Mana nziza, nukuri ugira neza bugaca bukira. Ndagushimiye ijambo ryawe, mwe muyera riherekeza, rifashe imitima yose izoryumva kugira ngo bitandukanye, babe mu bibi ariko baje mu vyiza. Ndagushimiye kandi ndakune nahaje, icubahiro gikomeze kuba icawe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Imana ibampezagirire. Mugira umunsi mwiza.